Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe no mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, mwese mudukurikira muherereye mu mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya irya nino ku mugabane w'abanyaziya, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Kongo, mwese mudukurikira muherereye mu bumanuko bw'igihugu cacu, abari mu ntara zitandukanye, mu makomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigize kino gihugu cacu c'Uburundi, mwese aho muherereye ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda ngaho kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya gukomera mu mugambwe CNL, umugambwe w'inyankamugayo, umugambwe uramutswa Agatogwasa. Umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye ahejeje kugira ivyo atangaza, yaraye avuze ku nyankamugayo ngo hari abantu bo mu mugambwe wa CNL bitirira ko ari abanywanyi ba Agatogwasa ngo bariko baranyuranyurana bazenguruka mu mihana itandukanye ngo bariko barasinyisha ibipapuro. Ivyo bipapuro bariko barasinyisha nibi vyerekana ko rero ngo hari ikintu kigiye gukorwa gikomakomeye cane ngo kigira gikorwe n'izo nyankamugayo. Uyu muvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye akaba yaciye avuga ko hari abandi bariko bararungika ubutumwa bw'amaudio, ubutumwa bw'amajwi buriko burahanwahanwa ku mbuga hwaniro, kuri za WhatsApp, kuri za Facebook, za Instagram, ivyo byose ngo biriko biragenda binyuranyuranamo ngo bavuga ko bariko baragambirira kuzogirira indongozi inabi. Ivyo nivyo umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yaraye ashikirije, ariko ndabibutse ko ivyo canke ndababwire ko amakuru dufise ari ay'imbonerakure zaciye zirungikwa mu magurupe ya WhatsApp ya CNL, y'abaseneri batandukanye, mugabo hari amagurupe de WhatsApp bagenda bahurirako. Izo gurupe inyankamugayo zikaba zihuriye ko ziri kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye ariko higanjemwo inyankamugayo. Ng'inyankamugayo rero zaraciye zinjirirwa n'imbonerakure, abajejwe iperereza. Iryo perereza ni irya Ndayishimiye, iperereza ririko rirakora riciye kuri ayo ma WhatsApp, ayo magurupe za WhatsApp, hama bagaca bajayo bakibazisha ibibazo bitandukanye vy'amajwi, kumwe barungika amajwi kuri WhatsApp. Nguko kurungika ayo majwi kuri WhatsApp baba bagira ngo nyine imbonerakure zibaze ivyo bibazo, hama anyankamugayo bumve ibizirimwo, bumve ivyo zishura, hama uwoca wishura ibintu kuri WhatsApp bagaca bagufunga. Hama ivyo bibazo vyaheza kwishurwa nyine, ayo maodiyo bagaca bayarungika babesha ko ari inyankamugayo zaciye zibaza ivyo bibazo. Ivyo bibazo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahejeje gutangaza, bikaba bivugwa ko rero atakindi bigamije ari ukugira ngo batere ubwoba inyankamugayo, kandi ivyo byose no kubesha. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Maritino Ninteretse yaraciye arungikira ubutumwa bugufi umushingamateka Honorable Agatogwasa. Agiheza kumurungikira ubwo butumwa, bwari ubwo kumutera ubwoba, amubwira ko ngo hari ngo inyankamugayo ngo zikurikiye Agatogwasa ziriko zirabaza ivyo bibazo bigiye bitandukanye. Ivyo bibazo bitandukanye ngo ni ivyo kubazaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati
Maritino Ninteretse ngaho yoba ataha aho yoba aba ngo imodoka agendamwo uko iyo modoka isa uko yitwa ngo n'amahera igura. Ivyo ni bimwe mu biriko biracicikana ku mbuga hwaniro. Si umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu wenyene, ubutumwa bwagakwiragiye kuri za WhatsApp bwarimo ko n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nawe hibazwaga imodoka agendamwo, ariko ngo inyankamugayo zarabitahuye zimenyutse yuko uwo ariko agomba kubaza ivyo bibazo atari inyankamugayo, ari umwe mu batumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD agomba afatishe inyankamugayo babeshere aba CNL ko aribo babajije ivyo bibazo. Muri groupe ya WhatsApp adime abereye Daniel Mugisha, muramuzi, ni umumenyeshamakuru atangaza amenyesha amakuru yo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu hari groupe ya WhatsApp, iyo groupe ya WhatsApp ayibereye admin ururimi rw'icongereza. Yaraciye yinjizamwo umuntu kumwe, umuntu asaba kwinjira muri WhatsApp. Uwo muntu yaciye yinjira abona ko azi ko yiyise inyankamugayo. Agiheza kwinjira muri WhatsApp yaraciye ku munsi wa mbere yaraciye atangura kubaza ibibazo mwene nk'ivyo. Tubibutse ko yari inyankamugayo, yari yinjiye, twahita ko yari nk'inyankamugayo, yari yinjiye bwa mbere. Agiheza kwinjira vyaratunguranye ubwo yatanguye abaza ivyo bibazo, atangura abaza ico kibazo nk'ico c'uko yagomba amenye imodokari umushikiranganji w'intwaro yo hagati agendamwo, icegera c'umukuru w'igihugu imodokari kigendamwo. Ivyo vyose rero ngo baramuhinyuye bamenya ko atari inyankamugayo, ari imbonerakure yatumwe kugira ngo ibaze ivyo bibazo, ibibaze mu groupe ya WhatsApp y'inyankamugayo. Ivyo vyaraciye bitahurwa. Admin Daniel Mugisha we yaraciye amwirukana, niwe yaciye amwishura ko ivyo ariko arabaza izo modoka abashikiranganji bagendamo n'ivyegera vy'umukuru w'igihugu, yamwishuye ko ari imodoka zizimvye zihenze, ngo bivanye ko baja ari abategetsi baba baranyonoye itunga ry'igihugu ryakabaye risabagirana mu banyagihugu batandukanye, ariko ngo baba baraciye bavyiharira bonyene bagatunga ibintu bizimvye. Ivyo ni ivyaciye vyishurwa na Daniel Mugisha. Inyuma ubwo butumwa bwaragiye bukwirakwizwa kuri WhatsApp. Ico Daniel yishuye ntibaciye bagishirako, ahubwo baciye bishura bashirako ubwo butumwa bw'ico gifyoti bw'iyo mbonerakure yaciye yibarishwa ibibazo nk'ivyo, ibibazo vyo kugira ngo isambure umugambwe wa CNL. Ivyo vyose rero ngo biraboneka ko ari vyo ubutegetsi buriko buragenderako. Petero Nkurikiye nivyo yagendeyeko avuga ko rero hari ubutumwa bwa WhatsApp bw'amajwi buriko burahanwahanwa ku mbuga hwaniro, hama mbere kandi ngo hari n'ivyo bipapuro biriko birasinyishwa n'inyankamugayo zitandukanye, ngo ziriko ziragenda zinyura mu mihana y'abanyagihugu, ngo bise ko ari abayoboke, abanywanyi bakurikiye umushingamateka Agathon Rwasa. Ivyo ni ibiriko bigenda bivugwa, ariko ngo biraboneka ko ryarementanya bagirire Rwasa bazace bamuta mu mvuto bamwagiriza ko ari we yagumuye abenegihugu.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane niba ufise iciyumviro canke intererano ja ngaho muri commentaire hasi maze wandike iciyumviro cawe naco tuzagisomere abandi bumve ivyiyumviro mufise.